uyu yarangoye cyane nico gituma mvuga ko ari nk'Imana kubera ko je nabangahe Bujumbura ngenda kumuraba Inyanzarake inshuro nyinshi naragiye tujana n'undi muhungu akanka kanyankira pe aranka mu nyuma niho byagiye kugenda aranyemerera muga hacikiringo kirekire aranyemerera hacika ikiringo c'amezi 3 jewe ndibuka nkikiri tukibangaho mu mirango hari ukuntu umugabo mwigeze gushaka kunkubita nyamugabo twabana mu rupango ashaka kunkubita jere abana bo mu rupango babana ninje mu nzu ca ndugara nyine upanga avuga ati ingo ikure ko kagayi garagusuzugura mugaje kubera ko nari namenye Imana icarico ko guca bugufi vyari ivyo ndemera yego abantu baramvuga hanze aratuka aravuga amajambo menshi muga ndihorera we nyine mu gatondo bukeye yaraje kunsaba ikigongo muri sino zitega gukundwa n'abantu bonse kiretse ucitse ifaranga aho usohurumbirwa n'abantu benshi kuko benshi umutima uri kw'ifaranga reka kwitonesha kw'isi kuko isi nta mugenzi igira erega na isakiri ngahisi yaramwase bamubamba atacyaha yarafise. Hello ladies and gentlemen, nizere ko bameze neza cyane kuri micro muri kumwe na Salomo Sinzoyiheba ko muri King Salomo aka Muslim the vibe provider. Uyu munsi guys kuri Akiwatch Media twabazaniye abayimvite badasanzwe ni couple nico kimenyetso bigaragaza urukundo ko kibaho abantu b'Imana. Reka tubakire batwidondore wonge baturamukize n'abariko badukurikirana karibu. Ego murakoze cyane akazina kanje ni Ntakirutimana Eric. Ego Eric uri kumwe n'umufasha wawe bimeze gute? Ego umufasha wanje arashobora kutwidondera nawe nyene. Amazina ni Happy yo gushima abariko baradukurikirana turamukije bose amahoro y'Imana bane nabo. Murakoze ariko je ayo mazina yose nta namwe narinzi je narinzi ngo Happy Rick Family Senior no ivyo navyo vyaje gute ko tumva bitandukanye n'aya mazina yayo? Murakoze cyane bavuze Happy Rick Family Senior ntabwo vyagiye kure y'amazina yacu oya ni Happy Eric Family n'umuryango abana mwabonye Senior nyene barimwo nyene mu bana mu bana nyene hagaca habamwo Happy harimwo Rika na Rick. Ego ni amazina nyene ni Happy Rick Family Senior. Re muri make muri muryango. Ego ikibazo ngahanye gica kiza nashaka mu inkuru y'urukundo rwanyu ingene mwahuye kungene mwahuye muhuje n'impano. Ego urugendo rurerure ivyo nyene twifuza kumenya. Kandi amuhe madame numve ko yoba kivyibuka. Guhura twahuye kurya nyene abantu baba bakundanye inkumi n'imisore. Subira inyuma gato je nsanzwe mvuka Imakamba. Yego. Hama umutware wanje akabavuka mu Cibitoki. Ico gihe nari kw'ishuri nawe aza ahantu mu bikorane duhura gutyo. Ndumva ari ivyo nawe ivyo noba navuze yo vyongerako. Niyongereko n'ubundi n'umufasha wawe. Uyu yarangoye cyane nico gituma mvuga ko ari nk'Imana kubera ko je nabangahe Bujumbura ngenda kumuraba Inyanzarake inshuro nyinshi naragiye tujana n'undi muhungu akanka kanyankira pe aranka mu nyuma niho byagiye kugenda aranyemerera muga hacikiringo kirekire aranyemerera hacika ikiringo c'amezi 3 muga mu nyuma aranduruka aremera tuja mu rukundo uko urumva harabaho kuresha rega urukundo nyene umuhungu nuko nyene yego birumvikana nuko ugenda mu karesha yego birumvikana yuko yakugoye kandi nyene akagoye nyene nivyo bintu yakagoye bagomako ndashaka mbaza muco wamukundiye impano yo biri oya
impano ntirimwo ahubwo gusa naye nsanzwe nzi se wiwe se yari mugenzi twarahura mu bikorane se wiwe n'umuntu umwe babitwa bavuga butumwa bakona bushake baraja mu bikorane se wiwe nkabona ukuntu bavuga ubutumwa n'uyu mukobwa nkabona ukuntu yaratekereje mbere nsubi nyuma gato tukiri bato ahubwo je byaranyobeye tukiri bato narigeze nyine kuya kuntu abana bafina narigeze gufina ntumumuntu mwene wabo nyine musaza nabwiye ati genda umbarize mushikawe ko tukoja mu rukundo aho nta nicerekezo nari ibize bana agiye kumupropose twari mu bikorane by'insago Nyanzarake hari ibintu biti bikorane by'insago twarobaka nyine amashengero yose akaza tugakorana hano hamwe rero je kora ko nyine nigira gasore kitwa ngo nako ku ntara numva umenga nyine ndakazi mu nyuma rero ndatuma umusaza bategera muhombaririye agiye kumubarira uyukura ko ivyo yarakiri muto nanje nkiri muto ntiyabwa amenye ne bito mutwe ntiyamwishuye ubwo yaciye aje mu gasago muri Nyatuzu nyene ararira ararira nyene ararira mu nyuma yumva nanje babanze kumbwira ati burya rero kuya kuntu bamubarira yaciye aja kurira naciye mpeba mu nyuma rero haciye nk'imyaka nka 10 n'iyindi niho rero nongeye kumubona kandi nanduruka rero nubundi numva ndamwiyumvisemo kandi umva twongera kubonana nanje ntari bwigira ndondera umukunzi nawe nubundi atawafise umva twongera dutorana uko cyane avuga ati bwa mundi nzira z'Imana zirahari umuntu ashobora kubona umuntu kera mugo ugasanga barongeye barahuye ugasanga ari Imana yamuteguriye novuga ko ari Imana yamunteguriye kuko uravye ukuntu twibaniye tubanye neza dukorera Imana nta muntu ajya ugwara urundi nawe nyene araza kuvyivugira kuri micro ntavuge ngo noba namubesheye ni savrem madame umubano wanyu umeze gute umubano wacu nkuko umutware yabivuze umeze neza turashima Imana nubwo ata muntu abagororotse kuko turi abantu buntu turashavura ariko iyo umuntu bisitse agashavura kubera Imana byose dushoboza umuntu akagaruka ni muri iki gihe ingo nyinshi zibanye nabi amadivorce ni menshi abandi nibwo baba babana usanga ngo hari ibyumba bibiri ugasanga baba gutandukanye ariko mwebwe tukabona atari ko biri mwebwe izo ngo muzivuze kwiki mbo twebwe ikintu cyambere twebwe subuhinga ikintu cyambere dushira imbere gusenga mu gatondo tuba dufite amasengesho muhira no mwijoro tukiga tugasoma tukiga ibyanditswe byonyine nibyo bidukomeza bigatuma natwe dukomera mu byampwemo kuko burya ni Imana yubakira umuntu nta muntu numwe afise ubuhinga hari indirimbo twaririmbye ngivuga ngo urugo gwiza ntabwo ari ugusokoza canke modere nshasha canke ibintu ubona kumenga bigezweho ahubwo urugo gubakwa no gusenga rero nindi munyi twagiye turirimba zijanye n'ivyo guhanura ibintu vy'ingo rero urugo iyo udasenga ukigira ko menga wowe ukagara kumva yuko menga ufise imistari ufise ubumenyi mu bintu vy'ingo ufise iki urugo rwawe rurapfa kuko urugo kenshi namambona abantu benshi bama bariko bagwana yari naciye mu carama nsanga umugabo ngo yazanye ngo yararanye undi mugore ngo baje batashe mwijoro kandi nyabantu bafise etaje babayeho neza mugabo ndiyumvira ati none kure ko abantu bashaka kubabuzima nk'ubu bwo ugasanga mu rugo n'ingorane umugore wiwe ugasanga na marira yama mu marira kandi takintu kimwabuze imodoka irahari bikini biki birahari rero urugo no gusenga no hanura abantu rero ko boshira Imana imbere mu rugo kuko urugo kuva Adamu na Eva bacumuye Satani yaciye yinjira mu ngo Gahini nabere batangura kujyana ujya mu jyano n'ubu rero acabandanya mu ngo nico gituma rero boshira Imana imbere conyene bagasenga mwijoro bagakora igicaniro no kumurango bagakora igicaniro ko keshi ngo nyinshi uzosanga ari zango bashika baca biryamira badasenze n'usenga nawe ugasanga yagaramye ku gitanda nk'uko ugasanga ari muri ya masengesho ngo data fasha agaca sinziririye kubera uburuhe n'ibindi mugabo iyo wewe wicaye ugaha agaciro Imana nayo iraguhesha icubahiro mu bantu no mu babanyi nukuri sagaseshwa rumuri ingo nyinshi ubu unye zibanywe induru wumvise nka twebwe tukiri abajene twumvise nk'amakuru yawo wumva nyene ari ibintu biciye intege ukumva natwe twobiheba ariko mu kurondera nyene wo muzobana uba wemeye kwimatanya nawe ukemera guheba muhira ukakurikira uwo wakunze ariko nyene ngaho nyene nashaka mbaze niki nk'umuntu w'umusore mu muhanura mwebwe
kubwira azocagure neza hama na madame nawe ashatse kutubwira ico umukobwa yo kwisunga kubwira acagure umusore neza kubwira ntako biteswata ko murumva ko bigoye boje cyo namubwira ikintu ca mbere no gusenga je narabisengera cyane mu masengesho yose nage nkikira umusore navuga ati mana uzompe umufasha by'ukuri dukwiranye ubona ko nzosiga mu rugo nanje nkumva ko nasize umuntu mu rugo kuko abantu benshi ashobora kuba yavuye mu rugo ugasanga yasize mu rugo yinjije abandi bagabo yagize iki burya ikintu cyambere cy'agaciro nico kuko ibindi byose bashobora kuba babyihanganira mugabo umuntu agusuzugura akagucamwa akaguvanga n'abandi bagabo akukaba aragasuzuguro kabi na Bibiliya igeza aho ikivuga ati uwo muntu murashobora no kuvana mukahukana burundu ufashitanye n'undi mugabo rero twebwe jewe ikintu cyambere nashira imbere ko ari gusenga narabisengera kuko kugira nanje ndinde shika kuyu hari umukobwa twigeze gukundana nkuko nyene abagenzi bakimpanura gusa bakibinyerekana cyenda bigenza gahora ndabiha Imana mu nyuma we nyene wenyibwira ati bayindagiye ca ndavuga ati Imana ishimwe rero urumva ukiri kuraresha biragoye kumenya umuntu wari we kuko ntushobora kumenya indani mu mutima wiwe mugabo iyo usenga by'ukuri apana mu bujyaje ukora abajene benshi usanga basenga mu gasanga n'aba escrow afise bandi bakobwa hari nka bane ari karabibarira afise bandi mugabo iyo ubaye nyene siriazi n'umukobwa n'ukuri n'Imana yabibamwe n'umukobwa akabona ati vraiment umuntu ndabona kari siriye hama ikindi naco no kuraba iwabo ati wabo mbega bameze gute kuko wabo ni wabona se wagurukanye ugasanga araguruka nagenda kubwiza ukuri n'uwo mukobwa biragoye kugira uzobone ko mu rugo wawe muzoshoborana yego birashoboka gushika gahinduka mugabo banzura habe indero yahawe mu rugo ko kenshi nimba nyine ubona ari babandi baguruka na sata aguruka kenshi biragoye banzura ko iwabo basenga by'ukuri uburabe ko by'ukuri bari mu Mana ejo niho twamye tuvugana na madame tuvuga ati mbega basani kubera iki bobo hageze kuzana kugira urugo nawe yifuza umuntu mwiza atazomuvanga atazogira iki kandi bo nyine ubwabo nabo nyine usanga babaguru je ndibaza navuga ati kubera iki mugabo Bibiliya bakatubwira ati bisaba ko wewe nawe ubwawe nawe ubura umunyangeso nziza uri umuhungu ntucuvuga ngo ko umugore aguruka ngo nanje ngongurutse nta kibazo mwese mutegeza kuba abantu batunganye kandi batekereje bitonda yego uti rero umuntu wiraba kasenga gusa bikaba bikwiye oya uravye kasenga uraraba ingeso ukamugendera ukabisengera kuko burya gucagura kugira umenye umuntu ari mu mutima hari nabo mbona babatwaye bimeze neza mugo gasanga mu rugo urahinduka mu rugo umuntu nubwo yafise kamere imeze gute iyo uciye bugufu gasenga Imana haragera igihe mwese muja ku rugero rwiza nka twebwe tubanye kuri mbabarira hagize akabakano gatoyi gusa kuko erega mubanye nabi n'isahani murayipfa kuri umugabo kavuga ati kwiri kugumumenera amasahani urayamazi ukamenga wo mwica mugabo iyo musenga umubwira ati mbabarira kenshi kamere z'umubiri nizo zituma abantu batubaka mugabo iyo kamere zicuruzwa ukavuga ati mbabarira kuko iryo jambo niryo ribagora abantu benshi ace mvumenga arasuzuguritse mugabo twebwe vraiment urugo rwacu rwubatswe kuri mbabarira hagize akantu kabazo gate uko hari n'abantu bahukana bapfuye imbeba kubera gushwana umugabo gashibaza ngara musuzuguye umugore basanga barahukanye rero urumva ibintu byose ni mbabarira ni guca bugufi yego ariko chef kwiyorobeka ntibibaho umuntu ari yorobeka mugana agenda kubwira ko nzi abantu nanje babana nabi ivyumba ari bibiri mugabo babanye neza hari igihe umuntu hagera igihe ugasanga arahindutse arahindutse nka twebwe hari urugero twari turi ko kera mugabo batari bwo turiko nk'akaroro mu by'Imana mu byobokamana uko tugenda turiga tugasoma Bibiliya niko umuntu agenda abona uko ntakwiye guca bugufi akamenya uko ntakwiye kubana n'abantu yego nashaka mbaze mabuja nawe atubwire uhanura abakobwa benshi biki gihe ngo turaba ngo ibogare batereye ivyuma ngo ameze uku unye ngo afise amahera ubabwiye iki nawe ico nababwira harimo ibintu byinshi umuntu arabirago hari igitabo cy'igiswahili nigeze gusoma umutamani we yaragifise ico gihe cyaramfashije kuko uri umusore uri kurashaka umugeni harimo ibintu ushobora kuba woraba ndavuga indero inyifato mu gihe wakoze amatohoza uyo mukobwa nka mubabanye mu gihe wewe utabumuza ari bushasha ugiye kumumenya avugwa gute bimeze gute ivyo nawe biragufasha kuko mu gihe aba ari umuntu mvuga adashoboka iyo uciye mu matohoza hirya no hino urabimenya tuge mukobwa indero yiwe imeze uku ni nziza canke nimbi cyo naharura abigeme bo mwino minsi kuko ugiye kuri iki gihe tugezemwo abantu benshi bakunda amafaranga mwino minsi aragisibije kuko
uno munsi ushobora gukunda umusore afise amafaranga ejo bikanka aya mafaranga agashira none urumva mu gihe yamaze gushira rwa rugo ruca ruba nabi kuko umuntu mukunda urukundo rukurimwo umukunda uko ari yaba afise yaba adafise umukunde basi uko uvyiyumvamo urukundo rwa umutima ukuntu waguteye kumukunda ntukunde ico afise kuko ivyo afise bishobora gushira urumva ntivyashira urumva urugo ruzoba rupfuye nohanura abigeme bakunda umuntu mwabigeme mwavyumvise muzobisimba rubebe nize ababera akarorero keza happiness ni happy canke happiness yaba happy yaba happiness byose namazina yanje nta byose ni sawa hanyuma tukiri ngaho nyene nashaka muducishirizeho akaririmbo kitwa ica urugo ica ubukwe ego ariko ndaririmba agace gato kubera umengani ndende gose ntaco bitwaye nta na kimwe rusaba ubwitonzi no gusenga niwakoresha ibigumbagumba uzicuza ubuzima bwawe bwose hera ubunyaruje ku mavi usengera Imana yaguteguriye urakoze cyane Mawuja mugabo kabaye agace gatoyi cyane nyene sinzi ndamwunganiye gato twabize indirimbo zacu kenshi tuziririmbirako turandika amajambo tukacuja muri studio tukaririmba kenshi kubera ko tutakora ibintu by'ama repetition ngo turepete hari n'indirimbo nyinshi twebwe ubwacu ziri ku rubuga mugabo usanga tutazi kubera ko nk'ubu amajambo abayanditse agacaja muri studio uko nyene agacaririmba bituma usanga ari indirimbo kuyifata aho nyene atabanje kwibuka neza bice bimugora sawa ndavyumva ariko rero twahereye kubijanye ingene mwahuye ivy'urukundo rwanyu nico muhanura ingo z'iki gihe n'abajene bakiri nyuma zanyu kugira ntibazo bazobigane mu gucagura neza nkuko bacaguye neza rero muri iki gice naco nashaka dutandukire mu bijanye n'akazi mukora ko kuririmba nashaka kubaza ni kubera iki muririmba kubera iki turirimba kubera Imana kuko ni impano kuririmba ni impano umuntu ahabwa n'Imana ntabwo ari ibintu umuntu yiha si ibintu umuntu yogenda kwiga ngo amenye ni impano umuntu aba afise imurimwo kuko mwebwe hari impamvu mwaje sawa nashaka kumenya rero murimba kubera impano nuko none amahera mushiramo muyakurahe hanyuma muyagarukana gute oya twebwe tubikora ari igikorwa c'Imana nivuga butumwa nivuga butumwa uburyo tuborose turakora indirimbo hariho nabama baduterera nk'indirimbo nkezibaho uzobibona ku ndirimbo ziheze turavyandika ko hari inyuma ari nk'umuntu yadutereye atari umuntu yadutereye naho nta kintu kimwe twandikako twebwe vraiment ntitubikora tuzi ko hariho inyungu tuko turabironderamo oya nyene narifise akabazo madame uraco mumuganira hari ico warubajije ati amahera muronka acajahe bishitse akaboneka arongera agakora izindi ndirimbo kandi ayandi tugashobora kuyafashisha abantu baba batishoboye muri ayo abantu baba badutereye bifuje kudutera impumuga yego abantu mubafasha gute mubafashiriza he mufasha abandi dimo ukurikiranye kuri YouTube yacu hari indimo nyinshi twagiye dukora twagiye gufasha abantu turashobora kubashira ibirato impuzu byo gufungura biravana nuko tuba twarose ivyo biri mu ntumbero yacu mu migambi yacu uko twebwe tucubaka gusira izina twarashizeho n'imigambi n'icerekezo ciyo tuko turaja ego hanyuma nashaka mbaze kubera iki murimba mwese ko twumva kanini Mawuja turimba twese nk'ubu jewe nk'ubu hari indimbo ejo namwe ndaririmba hari indimbo nigeze kuririmba ivuga ngo ko ngiye guhiga ubuzima iyo ndirimbo jewe uko ndirimba ijwi rya base keshi ndirimbira mu ijwi ryo hasi nico bituma no mu gutera abantu benshi bomba ntera mu ijwi ryo hasi ejo rero hari indimbo namwe ndandika ndiko ndiyumvira ahantu nagiye ntembera ugasanga umuntu nk'ubu jewe numvise ngo umuntu ngo yagiye guhiga ubuzima hanze nanje nkaca papa tiba nanje ntagiye hanze ntibikunda utwanje nkadandaza ndagiye ko usanga umuntu agiye ngaho hagufi za Buganda za hehe bikanka ubuzima gacaja muri Kenya
muri Kenya bikanka agaca agaruka muri Tanzania bikanka agaca agaruka mu Burundi akagaruka mu Burundi ahenda biwabo ngo baramwivye mu nzira ngo ntivyagenze neza kandi iyo yagiye uduhere twose yajanye twahereye mu nzira kubera kudonke kwiruka ku bandi bantu kandi ata vision nimwe atamugambi numwe mujanye hanze rero urumva hari indi ndirimbo turiko turandika nyene janye no guhanura abo bantu nimba ubonye umuntu agiye muri Amerika kiraza no gucushuha nguje muri Amerika ari mpamvu yagiye kuko ugiye kuraba none ngaha mu Burundi nta bantu baharonkera ubuzima hari abantu benshi baharonkera ubuzima rero ni indirimbo ihanura abantu yerekana ko ushaka kuja gutembera banza wicare umenye ati mbega nzojahe nzoja gukora ibiki nzokora iki nzodandaza nzokorera umuntu mbega uwo muntu ameze gute ubaza abantu bari ubaza makuru kugira uzoje neza na neza uza atanu ndagiye ngiye kuko ni wagenda atabyuzi birangira nuko duhera batwibiye ku mupaka mu nzira ugenda uburi uja niyuva bikazorangira uva bikarangira n'ubundi ugarutse mu Burundi umaramara yego ni impanuro rero kw'ivyo nanje negeze gukosora twageze gukora ndimbo nyene ivuga ko nsezeye madame ngiye guhiga ubuzima burya naragiye mugabo je nararose kuko nagiye kurondera naturose yego kandi hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo message twandika ngo tuzikura kuki twe kenshi twandika message iba yarabaye tuviza kukintu kintu tuba tubonye kumba abantu bameze uko tukora message bumva ziza aho nyene kuko indimbo twe tukibona ikintu cha tucandika mu majambo hama munywa twaje muri studio tukakiririmba hanyuma indirimbo ucitse ifaranga nayo yaje gute inspiration yayo cyo ndirimbo urabyibuka wewe ndakunganiye ucitse ifaranga abantu benshi turakunda amafaranga tukayarutisha abantu akarorero uzobirabe iyo umuntu agwaye ndabijanishe n'ibi by'impfu umuntu agwaye ntaronka uburyo bw'abantu baza kumusura bamugemurire nimba hari amafaranga ategeza kuriha ibitaro akayabura ariko apfuye amafaranga acaboneka rero abantu turashira imbere amafaranga gose gusumba abantu umva ziyo ndirimbo cye nibuka kantu k'umugabo ari hari muri restaurant rigeze ku telefona avuga ko nawe yadukurikiranye igihe kitari gito kuri YouTube ambwira ngo hari ukuntu nyene bapfuye akantu no bavukana ari no mu Burundi amusavye amafaranga aramubwira ati rabo ndungikira amafaranga je no mu Burundi maze imisi ntameze neza nawe rero aca mubwira ati nukuri wihangane mw'imisi nanjye simeze neza kuko sindahembwa nta kintu ndaronka rero wamushikiwe nimba yiyumvira ati none hanze barabura amahera aca murungikira rero indirimbo yacu ivuga ngo aya mahera yaradutwaye imitima ebana iyo ndirimbo kimurungikira mugabo wari muri restaurant arashabura nyine yumva yuko umengo umukobwa amufashe yo mugirira nabi rero urumva hariho indirimbo zacu abantu benshi barakunda kuzitiranya ugasanga bazikoresha mu guponda abandi bantu canke nkuko umengana ibihamya byo gukubita abandi bantu oya ni indirimbo zirimo impanuro si indirimbo ushavurana mugenza wawe aha nundi yigeze kurungikira indirimbo ivuga ngo ijuru sinya barega umuntu ari muri Amerika nkuko nyene menga ari se wiwe amusavye amubwiye ngo amahera ngashaka azoza araca kuri we nawe akamubwira ati nzo ndacisha mu muryango aca murungikira indirimbo ivuga ngo ijuru sinya barega nawe nyene yarashavuye cyane aramubwira ati kundi uyi indirimbo iki urantutse uragize urumva hari abantu bazifata gutariko kandi yari message nziza y'impanuro rero bene izi message dutanga tuzitanga nk'impanuro nduzitanga kugira ngo zije gutuka abandi zije gukonda abandi oya nashaka mbaze ko ucitse ifaranga wowe kwibuka madamu kayije ucishiriza arayibuka kweli ego kuri sino zitege gukundwa n'abantu bose kiretse ucitse ifaranga aho usohurumbirwa n'abantu benshi kuko benshi umutima uri kwifaranga reka kwitonesha kw'isi kuko isi nta mugenzi igira erega na isi akiri ngaho isi yaramwanse
bamubamba atacyaha yarafise. Erega iyi si duhendesha amafaranga, ni nayo mizi y'ibibi byose. Nimba ushaka kuba umutanjuru, urabumbwa naduke uronka, hama wige kwiziganiriza kuko turi mu icumbi, hamwe ubumbwe n'utwufise ushimira Imana yatuguhaye, kuko kugurana no gusaba bigabanya icubahiro inshuti zawe zose ziguha. kandi nawe none nawe uteze gukundwa n'abisi kandi bahemuka, reka kuvuga ngo ufise abiwanyu na Yesu ubwiwe yahemukiwe n'abiwabo. Wa, merci beaucoup, ndabashimiye cyane. Ariko akabazo mfise ni kamwe. Yego. Hariho kategori zibiri z'indirimbo. Hari indirimbo za gospel, indirimbo za secular. Za gospel nizo guhimbaza Imana, za secular nazo nyene bavuga kari zimwe z'isi, zimwe nyene za zindi za hariya. Ariko indirimbo za ni za gospel canke ni secular? Ni za gospel. Za gospel. Indirimbo zose bavugamo Imana, Yesu, zose abari za gospel. Oya. Indirimbo za gospel yavana n'ukuntu injano yazo ukuntu ibe kwiragenda, ndavuga nk'uko ukuntu ducurisha imiziki hamwe indirimbo runaka ikubita ukavuga ati indirimbo kwe ni ya gospel cyangwa si ya gospel, wewe ubwawe nyine ukayibwira toya iyi ntabwo ari Imana. Rero n'abaririmba indirimbo za gospel hashaka kurikiraho ukuntu umuntu abayo curisha umuziki ukamenya ukuntu ujana melody. Ariko je nibaza ku bwanje nibaza kaba amajambo arimo ariyo tumuvuga ari ya gospel cyangwa ya secular, kubera nk'ubu unye hari indirimbo usanga bavuga nk'ubu unye ngo kazima Imana inkunda, iyo onye muisha muri gospel cyangwa izimwe za secular. Gospel nazikiwe gisana kandi na Bfaze hari indirimbo nigeze kurikana ku YouTube nawe yavuze, ariko abwira abantu basenga donc atandukanye, avuga ati indimbo zigisana n'indimbo za gospel ni mu bitandukanye, mumenye ivyo murimo. Kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo kiraza gutambikiza, nta usenga abami babiri yo kwa nkuma gakunda uwundi. Rero urumva ni byiza nimba dufashe gospel, dufate gospel. Mugabe iki gihe tugezemo abantu benshi bako bararirimba kugira ngo bakundwe n'abantu, bariko barimba kugira ngo bagarukane abantu kuri Kristo, bariko barimba gusa kugira barako YouTube zabo zoduga bomenyekana bakabihangange bakavuga ati vraiment bajyantu respect. Nibyo naye abantu tugezemo kuko namankurikirana abantu benshi usanga bitangura baciye bugufi bari indirimbo ziciye bugufi, mugabo imbere y'imyaka 2-3 ugasanga basige bambara ukuntu ubumini baririmba indirimbo zitabaho, barahinduye ibyo gusenga ntibakije no mwishenge basige birirwa bari mu makonseri yo gutoza amafaranga n'ibindi. Twebwe rese iyo ntumbero hari abantu bafite iyo ntumbero uzobarabe benshi imbere amaze senda bakurikirana baciye bugufi mwishengero. Aririmba umene atekereje reka hari imisi abona arakunzwe ubusigara umubona yambaye akajipo kagira aha asigari kakoresha concert menga ni nkimwe ya umva kuko ni nkimwe ya Diamond, kuko ibintu bya Diamond n'ibicamye ibintu byabafizo n'abandi uko bakora concert siko n'abantu b'Imana baba bakwiye gukora concert. Mugaye igihe tugezemo abantu benshi bako bakopia ibintu by'isi, dukwiye gukopia ibintu by'isi kuko ntawe ukorera abami babiri yo kwa nkuma gakunda uwundi. Mugabe ariko niyo bakorera abami babiri, none nk'ubu iyo ndirimbo hari n'umutofasha. Oya Imana ntirabarega ibidufasha. Iyo ndirimbo izo ndirimbo muririmba nk'ubu iyo onye citse faranga hariho hose ni ngo muri kunde. Ego niyo mpamvu rero nabaza kategori imwe muririmbamwo kubera muririmba ufite indirimbo zihanura abantu harango ngo abo muri eglise gusa abantu bose uko na Yesu akiri mu isi yabanza ntiyasoma kenshi Bibiliya, yabanza agaca umugani w'ibintu biba byarabaye ku isi akavuga ati habaye umusamariya ukunuku. Kandi abantu ivyo vyigwa baca biyumvira cyane kwico kintu hama bigatuma bihana. Natwe rero nuko turaraba biba biriko biraba tukabikora mugabo umuntu bikamwigisha. Hanyuma ikindi kibazo fise murasohora indirimbo
nyinshi kandi nyinshi nk'ubu unye hari indirimbo mwaheruka gusohora yitwa akazi nivyo hari indirimbo kandi imbere y'indwi zibiri mwasohoye yitwa ibibazo hariho n'indirimbo muri uku kwezi nyene mengo haciye indwi zibiri yitwa guteka baje urumva nko mu kwezi mugasohora nk'indirimbo nka zine none muri siya kubutumwa bwashitse iyo bwategerezwa kuja ko musohora ibikorwa vyinshi mu mwanya muto ego cyane gose kubera ko mbere n'abantu benshi bari mu ntaza ruguru batwandikira burya kenshi nasanze abantu badakunda ibikorwa by'abantu cyangwa ubutumwa bw'abantu usanga ari abantu baba bakuzi mu kibano na Yesu urazi ko bamwaza bo mu kibano ubwo abantu bakure baratubwira ati ugize indimbo zose zidukora ama video tuzikoresha mu vuga butumwa niyo ntumbero twe tuviza ku mwana w'umuntu tuviza mbega indimbo ziko zigiye mu vuga butumwa nta bindi zigiye ko rivuga butumwa ubwo mbere y'abavyakunda ho ko dukoranye dukora twoguma dukoranye tugakora nuko buryo nyine ubusanga buba bitoroshe kuko nitwe twikoca mugabo yaba byari ibintu bishoboka twe tuba dushaka ko vendredi imisi yose vendredi dushaka kwindirimba kandi bona yego ariko dufite indimbo nyinshi cyane z'ama-audio mugabo abantu babifuza ko zoja mu ma video kugira bazi project mu bikoraniyo baba ariko bakorera amavuga butu twe niyo ntumbero kuko abantu benshi bazi ko twe dufite intumbero ngo yo kurondera ama views n'ibindi oya ivyo twebwe tugiye kuraba n'ama views ni ibintu bisahiriza gusa kugira natwe tubandaye dukora izindi ndirimbo ari uburyo bonese muri YouTube nk'akarorero canke kubona ati mbega ubutumwa twatanze bariko barabukurikirana ico conyene mugabo kuviza tuvuga ati ebana tutarose ama views ntibikunda nk'abaraho tubona umenga ijo n'umurango ntibaryama oya twese uko oya mugaye indirimbo nka zine mu kwezi kumwe ni na benshi batwandikiye burya ngo kweri kino ngo mugoma mu kubita ko indimo nyinshi ngo ngaho nta mavyuzi mushobora ngo kuronka twe siyo ntumbero ni ivuga butumwa umusiguza ariko arasigura ntabwo wovuga ngo limita aguma sigura arasigura ntitwari dukwiye guhagarika kumviriza indimbo kuko ugiye kuraba abantu isaha igeze apfuye gusenga je sinzi waho usenga muga twebwe tura Adventist umunsi w'indwi abantu benshi tuvuye gusenga indwi yinjiyemwo gusa baca batanga kumviriza indimbo z'isi akazosura kumviriza indimbo zishimagiza Imana aruko agarutse mu rusengero ntibyari kwireye ko tuguma twumviriza indimbo z'isi natwe abantu ba gospel twakwiye kuguma dukubitayo no hagati ku buryo abantu bagomba bumviriza ubutumwa bwiza weri kino n'abantu bakora comedy ku munsi agomba kubitayo ibintu buri kanya ukabona ibintu byose by'uburofa ibintu ko harimo n'ubutandiro bamwe bagira kuko hari abantu bagira ubutandiro ugasanga bakinye ngo Imana bajya bo bonda n'abaririra nukuri abantu bakina bavuga ngo bakinane n'Imana comedy abo bantu ahubwo nimba banyumva bikebuke ko bari mu kaga gakomeye Imana siyo gufyina Imana sigikinisho Mose hari ukuntu yavuyeho gatoyi atandukanye n'abisere mu bugarago aduze gatoyi ashitse Imana yamubwiye baje kuganira yamaze ukwezi n'imisi 40 amaze ukwezi imisi 40 kwezi kumwe n'imisi 10 ukwezi kumwe n'imisi 10 iyo misi yamazeyo abisirayeli baca baragumuka barasara ngo Mose atevye nta kuntu ngo yoteba guraba ngo Aroni guraba ngo kuntu wobikora ngo duhinde Imana dusenga urumva Aroni rero yagobere kuva kera cabumba baca bazana inzahabu n'ibiki babumba ikigirwa Mana mu nzahabu mu runtu rumeze nk'ikimasa ikindi kibashiraho imbere batanga kugisenga Mose aje ararira agati abantu kweri nuko arabwa Aroni na wewe nari ndakwizeye wari umuntu w'Imana none nawe ugiye mwibi avuga ngo barangobereye ndaburukongira birarahira rero abantu urumva barahindagurika n'ukuri barahinduka ushobora kubona n'umunsi umengare mu by'Imana ejo ugasanga yabitaye ariko asenga igigwamana gusa ikigwamana rero biri mu buryo butandukanye ego muravuze yuko muri Adventist umunsi w'indwi kandi nkaba numva n'ubutumwa buba bwishi ubwo nko uri muvuga ubutumwa oya twe turabavuga ubutumwa nyene biciye mu ndirimbo ntushobora kurega indirimbo ya majambo ubwo yatuyaronke nuko biba biri mu mutwe ni Imana itwugurura Imana irugurura kandi nanje sanzwe ndi umwarimu w'abana kwishengero ndigisha abana izi nkuru cyo bituma mva inkuru z'ibintu bya Yesu turaziga cyane muhira twebwe bibiri hari ukuntu twiga zijya nkuru tugahera mu itangurwa tukaduga mu muryango mu gatondo ku mugoroba tukiga tukamenya ati mbega urugendo rw'abiseri byagenze gute gwahereye ubu urumva agenda ashobora kubwira ati gwatanguriye aha
rutangura aha rurabandanye rugeza aho tugeze Ego. urumva rero ibintu byose ntushobora kubifata mu nzira ni ibintu wiga hamwe Imana ikaguha kubitahura kuko ngo burya ngo tuzoshobozwa n'ibyo tuzotwarize ego ahanye tukiri ngaho onye ashaka mutuyagire gato kubijanye n'irya mwebwe mwita samedi ni abandi bita dimanche biba byaje gute ko numva bya biriya muwa muri fort cyane bo ibyo n'amateka maremare amateka maremare n'amasomo menshi ari muri Bibiliya avuga ibintu by'isabato ntagiye kure uze kugenda muri programme yitwa GPS cyangwa byo muri Google wandika ati mbwiza ukuri umbwire idini ry'ukuri umuntu ibibiranga utambeshe udaciye hirya no hino uzakora ukuntu kakwishura GPS irakwishura neza na neza iraguha n'amasomo menshi muri Bibiliya kubera ko jewe no guha amasomo menshi n'ibyagezwe by'Imana byose birimo bivuga bigiza bigaruka ku isabato mugabo ntiduhari kugira ngo twemeze abantu ngo kora uko mugabo cyangwa ry'Imana itubwira ko ari byiza ko mwe wese yisomera hahigwa basoma nabumva Yesu Kristo agerageje mu bugaragwa yavuze ati tuzotsindisha satani handitswe ngo mugugiye kuri abantu benshi ubu ntibasoma bashaka gusomerwa kumva gusa ngo araho kubera ko yakuriyemwo yavukiyemwo mu idini umugabo umuntu yategeza gusoma agatahura igituma ariyo twe nk'ubu tubaje igituma turi mu byo kuririmba nuko tuzi impamvu rero umva ara umuntu aba mu bintu kuko iyo birimwe ataviziyo atamugambi numwe mu mwanya muto urabita hari abantu namambwira kenshi ari ndimbo twasoheye yitwa ngo akabebe bavuze akabebe mu byiyoboka Mana iyo udasoma hari ukuntu hari urugero ugumako ukaguma umengo uri nk'umwana anywa amata na Bibiliya bivuga mu baheburayo ukuri kuranywa amata rero umuntu niyaguha ibintu by'ivyanditswe biremereye uzocubita ibyo wapi kubera ko uri umwana urumva mu byo kwizera uracara umwana cyari mugabo ni wagenda ugasoma uzova ku mata batanga kuguha ubuyi utanga uzuranywa akabuye bavuga bebe bakuyakuye mu nyuma ari hagira urajya intetezwa mu byiyoboka Mana rero nuko mu byiyoboka Mana rero hamagara abantu bose gusoma Bibiliya kuko abantu barazitunze gusa no kuzigendana Bibiliya barazifise mu mihana yabo kandi basoma bisomye urakomera mu byamwe Imana ikaguhishurira ikakwereka inzira iyo ari ushobora gufata ugatombera ariko nashaka mbaze unye kubera abariko baradukurikirana sukumva gusa ngo mumve ngo baririmbyi ni kumenya ukuri kuzobashitsa kuhereza giza navyo nyene biba ari byiza nashaka mbaze abantu bazoja mu ijuru nabazoba barakurikije baritonde bijya byagezwe byose abazoja mu ijuru mbo hari isomo rivuga ko umugwiza atunga yaje kubaza Yesu aramubaza ati mwigisha nkora iki kugira nze ndabw'ubugingo budashira Yesu Kristo ngo yitegereje abona ibintu byose byagezwe ibiki tunuko sera twitonde arabwira ati mugabo hajije ikintu kimwe genda ushuri ibyo ufise byose ugaburira boro rero nimba je mpagaze neza nk'akarorero nkabaye go ndiko nditonda bino byagezwe mugo ugasanga ndumwescro ndabesha ndumusuma ndatukana urumva mfise inzigo simbana neza n'abandi bantu mu kibano aho ijuru sinzohonyerayo kuko hari ibindi byose Imana ibanze karaba Imana iraba byinshi iraraba byinshi karaba bigati binyirikira citonde kubera ko bijya byagezwe ubisambaguye neza baye birimo byinshi birimo urukundo birimo bijya byose rero bijya byose ubisambaguye neza uza gusanga mu kibano urukundo kubana n'abantu kugira iki byose utegeza kubyitondera gufasha bagenzawe umutima w'urukundo kumva ko mugenzawe ari nka wewe kumva ko wowe ugize ingorane nanje mba ndazigize rero urumva mu byo kwizera ni intambwe hamaka akagira igihe Imana ikaguha mwemu w'Imana arico kimenyetso Imana izotanga ku bana bayo hama ibyo byo nyine kabije bizosoboza abantu kurangiza urugenda amahoro nk'uko intumwa nazo zarurangije amahoro mu isezerano rishasha cyane mu byete Paul yagiye arandikira amashingiro atandukanye arico yandikiye abaheburayo chapitre ya 4 uhereye ku murongo wa 4 kumanuka haravuga yuko Imana yoba yarasize yarakuye ujya mu wese ngo mwebwe muhita w'isabato mwirazana ubundi oya ntaho vyanditse oya ntaho nta hamwe shaka urondere Bibiliya ni wabona ahantu handitse urana n'ibitabo vya katolika canke ndi madini biravyivugira birayerekana neza ukuntu umunsi wahinduwe bahindura umundi munsi hari igitabo citwa ndemeye
ndemeye Eklezia Katolika kira bivuga neza ukuntu umunsi wahinduwe kugira bashireho undi munsi wo gusenga kuko kera ugiye kwikana amateka kera bafite ukuntu basenga rero ubikurikiranye neza wotahura kandi bene ibintu by'ivyigwa ni ibintu bisaba ko twicara tukagana neza boroboro tuganasenga Imana yo nyene igashoboza gutahura umuntu ko ntabwo ari umuntu yo bitahura ku giti ciwe keshi kuko bimwe nakubarira iyo umuntu uri kuramubwira ubutumwa ugasanga ari kuri rwa rugero rwo kunywa amata aca yiruka ntashobora kuba avuga ngo ivyo mugabo umuntu amaze guca ko na kabiri na gatatu arashobora kukumviriza akavuga ati nanje ndagiye kuzosoma ndabe ariko imbere yuko iyo sije twivako abasenga ku munsi w'isabato niba nyene Imana yishimiye gusa ndakunganiye abasanga ku munsi w'isabato sibo Imana yishimira kuko no muri bo harimwe abadakora ibintu Imana ishaka bimwe umutware yavuga kuko ibintu bitsinda abantu n'ivyinshi mwabona buzima ushobora kubansenga ku isabato ugasanga ndi umunyeshari ndi umunyenzigo ibintu byinshi bimboneka kurumva mu gihe nawe harimwe ibigutsinda bakururangiza yego ndanamwunganiye ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abantu bose mbere ngo nkunda umunyabyaha gusumba n'utari n'umunyabyaha aho mvuze umunyabyaha ari nk'abantu usanga bari mu bintu ugasanga umuntu yaramaze guta umutwe yirirwa mu kabare mu busambanyi mu biki urumva umubiri wiwe waramaze gutakaza kwiyumvira n'Imana mugabo uwo muntu Imana iramukunda mu gihe imbabazi zitararangira wowe wese rero mu gihe hakiriho ico bita umwanya n'akanya Imana iguma ihamagara kandi Imana ntugire ngo iraba ngo bwishi bw'abantu kuko abisirayeli bavuye muri Egiputa ari 700 mugabo hashitse ikanani umuryango wa Yoshua na Kalebu bageze mu bugaragwa Yoshua na Kalebu bari abantu b'Imana mugabo abisirayeli bamaze gucumura mu bugaragwa Imana yabahaye kuja kuyerera mu bugaragwa imyaka 40 kandi Yoshua na Kalebu basubirana mu bugaragwa kandi batacumuye Imana rero ashobora kuba twese itureka twabana tukacumura tukajana n'abanyabyaha tukacumura natwe mugabo Imana irakunda abantu bigarura bakihana iyo wihanye Imana irakwakirika kubabarira rero urugendo turashobora kurugenda turi benshi turi ivu ry'abantu mugabo kuzorurangiza vy'ukuri udashobojwe n'Imana ugasanga urangije nabi Imana igiye kuraba kurangiza burya gutangura ashobora kuba watanguye nabi mugabo kurangiza nivyo Imana izoraba Imana ntizoraba ngo uko ngo wari warakoze ibyaha iki niki izoraba iherezo ryawe kubera ko ubu mu ijuru hari bitabo bitatu hari igitabo c'ubugingo c'ugwibutso n'ikimanza rero ivyo bitabo byose nimba ntihenze gato ivyo bitabo byose Imana irandikamwe umuntu ibyo umuntu akora nihagera igihe ntishobora kugufuta mu gitabo c'ubugingo itarabona ko warangije iherezo ryawe iyo upfuye biba birangiye nimba wapfuye uri umunyabyaha uzozuka n'undi uri umunyabyaha mugabo wapfuye uri mu Mana uzozuka mu nzuko wa mbere wabimana rero Imana wari wese nimba akora ibyaha nimba agira iki Imana irabiherezo giwe akanya karacahari twese bamwe ariko bihana abandi bazihaneje banaguma bihana wari wese yataho ubutumwa aramenya inzira ashobora gukurikira mugabo ico no hamagarira abantu no gusenga cyane basaba Imana kugira ibahishurire bamenye ukuri kuko iyo Imana uyisenze ugasenga ugasoma Bibiliya ugasaba iguhishurire Imana byukurira guhishurira ko je nanje narigeze kuba ndi muto nsenga muri Pentecost mugabo nkasenga cyane mvuga ati Imana ndakwinginze umhishurire ko naguma nsoma Bibiliya cyane niko nagenda ndo nkibishinga ntahe mu nyuma ndafata ingingo nanje ndabatizwa ego muri Pentecost ntari bubatizwe oya sine bwabatizwe narumvise ngo muri Adventiste ngo babatiza inshuro irenga imwe byo bari byo mbo biravana n'ukuntu uba warabatijwe yego ubundi kubatiza ni gute mbo urabona kubatizwa ni kimenyetso cerekana ko uvutse ubugira kabiri rero iyo usubiye nk'ubu kubatizwa bigiranwa n'ingurube urabona ingurube igiye kwivanga mu vyondo mu vyondo ugarutse ntibaca bakureka ngo kure ngo twari twarakogeje ngo cuguma ngo genda mu zindi ngurube bisaba ko bagucanana bakakoza bakoza amukagaruka mu ruhongore kubatizwa rero kubatizwa abantu benshi nibaze ngo guca mu mazi kugudubika mu mazi ngo niko kuzotumuja mwiju ni mu mutima mbega mutima wawe ivyo vy'ukuri bitumye bakoza urabihevye kuko hari gihe uvuga ati je n'ukuri ndaje kwihana narasambana narakora ibi nibi ndabihevye muko ugasanga uragiye barakudumbitse mu mazi mu mwanya kandi ugashobora kandi ukazura bikora mwibanga ivyo rero mbere Imana inavyankuru ntuka
nivyo ndi nakubwira gutambikiza hako ubu umuntu nk'uwo wofu mubivamwa rero abantu benshi nibaze bahagara ku kantu abantu bahagara ku kantu gasanga ngurumva ngo je ngo sinobatizwa kabiri cyangwa gatatu ikibazo cyo kubatizwa ahubwo ikibazo mbega uri kurahinduka kuko twebwe kenshi mu rusengero iyo bishitse bagahagarika nk'umuntu bakamuca bakamuhana nk'iminsi mbo iyo minsi bamuhanye iyo yigenjeje neza baramubabarira vraiment mugabo yaciye aguma rero hari abo bahanare gashabwa ati hi kwerere bagizuku ngira rece ndabere kuko usanga subire muri bya bindi gusumba uko yabigiye nta kabuza kuko ni Imana uzosome bibiri uzosome urugendo n'amateka y'Abisirayeli Imana yo yashikwica yego n'Abisirayeli igihe Mose ndakubwiye avuye kuzana ibyagezwe agasanga basuye gusenga ibigirwamana Imana yari yashavuye kuvuga ati ngira ndabarandure bose ndabasfute hama Mose cenda kuvyazamwe abandi bantu Imana kiravuga ati Imana Mose acavuga ati Imana ndakwinginze bababarire je barije basufuta mu gitabo cy'ubugingo mugabo aba bantu bababarire kuko nutababarira amabumvise amateka ko uzobahindura ihanga rya basogokuru za Abrahamu kandi ukabakura hariya n'ukuzi n'ukuntu byagoranye hamwe bo vyumva zora amateka mabi bazovuga ati ni Imana mbi Imana yica Imana mbi rero ko warinze wemera bakagenda Imana bababarire Imana ibona ko bababarira baratanze bimaze byo gusaba imbabazi barisonze baragira ikimana bababarira rero nco gituma wari wese nimba wari vayanze Imana yakubabarira ntiyagira akantu ntidufatire ku byo kwizera ngo kuko hari abantu benshi usanga nibyo nako barira hari abantu usanga bakinywa amata abandi bakinywa ubuyi ntushobora kwicana n'abari ko bajya intetezwa je nk'akarusho gusanga ndiko ndanwa ubuyi rero cyane cyane nawe uko bajya intetezwa uje usanga namenye iyo hongo kacanye bikangora nimwe n'umwana uzora yicana abantu bakuze bakubagana ivyantu bakuze ntavyumviriza cava hakigira kwikina mu bandi bana rero nibi byo kwizera nuko iyo umuntu ataratahura neza ivyo ari biragoye ko ivyo Imana bishobora guca bugufi kiguhereye hasi ukaduga boro buhoro haragera igihe rugera mu bintu vuga ati by'ukuri ndashikamye mu byo kwizera nubwo umuntu agutuka kubwira ati wambwawe ukavuga ati oya nta na kimwe mbabari ndakubabariye ko ntuzicukora ivyo nivyo n'abantu bakera bagiye babambwa barutoromayo n'abandi bagategwa amabuye ya ba Stefano mugabo bakavuga ati Imana bahariye ko ntuzicukora mugabo mugihe utaragera kugo rugero nama mbona abantu mwishengero ugira guca gatuka zomva ngo hekira gihungura ngo cambaye ari mwishengero kandi yitwa no mwizera umuntu agivuga ukore wose umwizera waracanwa duta umuntu ageze ku rugero rwo kuza aratahura ivy'Imana abatanguza rajya intetezwa n'uwawe ndabona umuntu akavuga ati uri umuntu wacu umuntu wese akamubona ko ari umuntu wiwe basanga yikwizera ngege turimo umuntu araza mu rusengero umudiyakoni yabwiye ati caranga ngo ati wapi je nicarino wumva ugasanga abantu ibintu byose ni kugwana no kunigana gusa umuntu rero yamaze gutahura ivy'Imana ca bugufi buryo no bwo muhi kofe atumva ko yogwana baciye bugufi mwishengero aririmba umene atekereje reka hari imisi abona arakunzwe ubusigara umubona yambaye akajipo kagira aha asigara ikakoresha concert menga ni nkimwe ya umva kuko ni nkimwe ya Diamond kuko ibintu bya Diamond ni bicamye ibintu bya Bafizo n'abandi uko bakora concert siko n'abantu b'Imana baba bakwiye gukora concert mugaye igihe tugezemo abantu benshi bako bakopia ibintu by'isi dukwiye gukopia rero ibintu by'isi kuko ntawe ukorera abami babiri yo kwa nkuma gakunda uwundi mugaye ariko niyo bakorera abami babiri none nk'ubu iyo ndirimbo hari n'umutofasha oya Imana ntirabarega ibidufasha iyo ndirimbo zo ndirimbo muririmba nk'ubu iyo onye citse faranga hariho hose ni ngo muri kundi ego niyo mpamvu rero nabaza kategori imwe muririmbamwe kubera muririmba ufata indirimbo zihanura abantu hara ngo abo muri eglise gusa abantu bose uko na Yesu akiri mu isi yabanza ntiyasoma kenshi bibiri yabanza agaca umugani w'ibintu biba byarabaye ku isi akavuga ati habaye umusamariya ukunuku kandi abantu ivyo vyigwa baca biyumvira cyane kwico kintu hama bigatuma bihana natwe rero nuko turaraba biba biriko biraba tukabikora mugabo umuntu bikamwigira yego hanyuma ikindi kibazo fise murasohora indirimbo nyinshi kandi nyinshi nk'ubu unye hari indirimbo mwaheruka gusohora yitwa akazi nivyo hari indirimbo kandi imbere y'indwi zibiri mwasohoye yitwa ibibazo hariho n'indirimbo muri uku kwezi nyene mengo haciye indwi zibiri yitwa guteka baje urumva nko mu kwezi mugasora nk'indirimbo nka zine none muri siya kubutumwa bwashitse iyo bwategerezwa kuja ko musohora ibikorwa byinshi mu mwanya muto yego
cyane gose kubera ko mbere n'abantu benshi Yego. benshi bari mu ntaza ruguru batwandikira burya kenshi nasanze abantu badakunda ibikorwa by'abantu cyangwa ubutumwa bw'abantu usanga ari abantu baba bakuzi mu kibano na Yesu urazi ko bamwaza bo mu kibano Yego. ubwo abantu bakure baratubwira ati ubwo izindi zose zidukora ama video tuzikoresha mu vuga butumwa niyo ntumbero twe tuviza ku mwana w'umuntu Yego. tuviza mbega indimo ziko zigiye mu vuga butumwa nta bindi zigiye kuri vuga butumwa ubwo mbere y'abavyakunda ho ko dukoranye dukora twoguma dukoranye tugakora nuko buryo nyine ubusanga bo bitoroshe kuko nitwe twikoca mugabo yavyari ibintu bishoboka twe tuba dushaka ko vendredi imisi yose vendredi dushaka kwindirimbo kandi bona Yego.